nicaye ikintu uvuga ati jewe Kidum ninagenda nzoba nasize iragiri nibazo banyibukira kuri kino kintu. Ngo narindi tunga afise atari muziki yanje. Basi ukavuga ati jewe Mu mitima y'abarundi umwanya muremure. Ça je connais. Iyo visa narayirose déjà. nta kintu uvuga ati Mani hagera yuko nitaba Umuremyi nzohambwa na reta. Vurwa rupa. Narabironse ivyo. Narabisavye MATATA apfa. Ninaje muze mungiriye guca ndimuvyibuka none. Ariko sinshaka gufubu. Urufu rukaba ruri ingana rugende vraiment ndiharagera. Ndi hariya kure. Ndumva ko inyuma nasize vide nyinshi cyane. Ndavyumva. Kandi biraboneka. Jewe ivyo nzi naravyeretse abandi. Uwuharira naza binyereke ati ndiwerekanye ibi nibi. yes bakunzi ba pen mic ndakora mu gihe Kidum. Yego ndakora mu kije nanje. Karibu cyane. Okay, turakwakire mu gihugu cy'u Burundi uje gukora ibitaramo nziza, hari ivyo wakoze n'ubu gikora iki naco bizoba bimeze gute? Bizoba bimeze neza cyane. Kubera iki kare mu kwinjira mu Burundi twaratuza kukwagira kuvuga c'indege ariko ubu tutamenya ko winjiye tutamenya ko wasohotse kubera ko nabonye mudaherekeza abantu murabakira ariko ni mubaherekeza ziba yiva kuki sindabizi n'umuco murashuhira hanyuma mukava ku muntu agaca yimenya gutaha. Rero nafashe decision yuko ninjira mutabizi ngasohoka mutabizi. Ni kenshi wakunda kuzuri wenyene boda boda ariko muri no minsi uzanana n'umwana wawe n'umugore wawe kubera iki? Kubera shaka abana banje bamenye iwabo, bamenye igihugu cyitwa Burundi. Ugerenje kuraba umuziki wa kera n'umuziki ubu ni ryahe tandukanyirizo? Wa kera wakora ku mitima y'abarundi cyane gusumva ubu n'uwigiye gito hanyuma ugaca ugenda ukabisa uwundi hanyuma ugahura n'ingorane zabanye n'igihugu bizanira izo hanze kugira ngo zikaba arizo zibanezereza gusubya izo iwawe. Urumva hari ingorane nyinshi. Ni yahe manuro utanga nk'umuririmbyi wa kera cyane wo muri gent uvuga ati bo bigenza ukuntu kunuko? Impanuro uko vyogenda kwanza cyambere n'abanyagihugu, muziki n'uw'abanyagihugu, nibanye n'igihugu kwiyemera kwikunda bakavuga bati dushaka ikibanza ciwacu muri ibi vyose vyerekeye imiziki, vyerekeye filme, vyerekeye comedy, ikibanza cyabo kuko hani mu Burundi. Rero uri mu Burundi hanyuma ugacushaka kwina nigenieriza ako wiburundiza kabisi jana kwijana kakumufisi ukuntu wiyambura identite ugashaka kwambura izindi identite ubufisi ingorane. Ni Kidum kiretse kuririmba gusa rero n'izindi mpano fise nka comedy n'ibindi byo bizoshika kwa ryari? Ko na comedy fise gusa nzi dukeya ngo ubu twicaranye no gutwenza ivyo ndabizi ariko sino bifata ngo umugabo wanje ro kuririmba gusa. Ni zahe ndoto ndazi ko kera rufise indoto washaka gushikako ubu ni zahe ndoto uvuga ati je ndafise nka Kidum canke zoba warazishitse? Indoto ubusigaranye rero no kubona umurundi yiyemera hari hose yaba mu gihugu hagati canke hanze ukiyemera ukiyempoza opportunities zihari nawe ukaba mu bambere kuzifata sukuba imberekeza aho muri mugira ama restaurant mugira ama bar mugira ama hoteli abarundi muyemere muyempoze muhagare n'amaguru abiri muvuge muti turi ku isi twese opportunity natwe tozigwanira hariko kuba turabarorerezi gusa ico kintu kirambabaza. Aho hari umuririmbyi wa kera wafashije cyane, sinavuga ko ari wa kera cyane, ni Rarijo gusa ubu ntakiboneka mu industry y'umuziki. Nka wewe nka papa wiwe wamufashe ukuboko ubibona gute? Bo aboneka cyangwa ataboneka je navyo nzi, je icyo nzi gusa yarabonetse. Yarabonetse
sasa urabona je simba nga simenya aracaharira rije aracakomeye yego frère nka Kidum hari indirimbo iheruka gusora muri iyo minsi wavuze ko ufite na album zibiri twitega amakorabo n'abarundi canke bimeze gute mu migambi yawe igikorwa kinini jewe no kuburundiza igihugu ciwanje kuko iriya hariyo vide ndi hariya kure ndumva ko inyuma nasize vide nyinshi cyane ndavyumva kandi biraboneka tibaza ko ndi mu barundi ba mbere bavuze bati dukora igiteramo banyena amafaranga kwinjira n'ibihumbi 100 umuntu miliyoni ndi mu ba mbere ndibaza bijyana kugira ngo bikubita gashi kuvuga ngo jewe ngo hagera ngo sasa ngo cyandongo buraho n'uburamuko bwose oya bijya nibikunda n'umuco ndiko ndakrea wo kwiyemera ni kiritire ndiko ndashiramo abantu ndiko nina mezire ndiko ndashiramo abantu ndabe classe moyenne ukingana turumvikanye ubirabira mu bintu nk'ivyo rero gituma mfise ideologie yitwa burundisation iyo ni ideologie mfise yuko uri ngo muri restaurant par exemple tu es servi à la burundaise mu nyambaro mu ma secteur menshi ya reta canke abantu batangure kuboneka la burundaise kuko nabonye dufise ingorane yo kutiyemera ni ngorane ou bien dufise umuco wo kunyegeza ivyo tuzi tutinya nituvyereka abandi jewe ivyo nzi naravyeretse abandi Uwuharira naza binyereke ati ndiwerekanye ibi nibi je ndafise abantu bamaze kumenya kuvuza la batterie kubera je abantu bagiye muri musique urugwaruka gose ubona ngaha washaka no mu bihugu bibanye c'est moi umusatirizi umuntu agoma sunika abantu mu bintu ng'ivyo ni jewe kwiyemera ubu rero turafise bamwe wumva ngo nuze ikora ifumbire ngo ikora ngo umavu y'ikizungu umavu w'ikirundi cyangwa w'ikizungu n'umurundi ikintu ciza cyane tabona ndiko cyo mukame ngo umuntu yubase ikimoro kinini c'est très bon turonse abantu 100 bameze gutyo ibintu biraza guhinduka ngaha walayi abandi bariko baratinya kwirekana kwiyemera situ hapa jewe umuntu yanyespiye maze kuca ubwenge nukundu jewe ngo umuntu afise imyaka 28 ngo yarondeye independence y'igihugu jeje kintu kiranagaza walayi 28 ans wewe ofisi ngayi kwaza hari umunsi uraburanira sowe ngo bamurenganije ngo agasore yarabikoze urakamberwa neza 28 ans umuntu wa 28 akarondera independence y'igihugu nicaye ikintu uvuga ati jewe Kidum ninagenda nzoba nasiziragira nibazo banyibukira kuri kino kintu ngo narindi tunga afise atari muziki yanje basi ukavuga ati jewe mu mitima y'abarundi umwanya muremure ça je connais iyo visa narayirose déjà nta kintu uvuga ati mani hagera yuko nitaba Umuremyi nzohambwa na reta vurwa rupa narabironse ivyo nabisavye MATATA apfa ninaje muze mungiriye guca ndimuvyibuka none ou bien vous oubliez très vite comme ça niko atavye nibo urabona hanyuma uravye kiya gihe cha Christophe MATATA sishaka gufubu urufu rukaba ruri ingano rugende vraiment ndiharagera continue kubera hatanguye kuza nibindi usigaye wita pasteri padiri ibintu nk'ivyo vy'ijambo ry'Imana vyinjira cyane kuri wewe Imana ubwenge bwa mbere umuntu amenya no kumenya Imana ndagushimire Kidum menya Imana kwanza nibi journalism ukurakora surasenga kwanza imbere yo kubikora tivera uzogira radio televiziyo yiwawe amen haleluya sawa